Icambere na mbere nkoresha neza internet bidasigura ko abandi badakoresha neza internet ariko hariho abantu cyane nk'abantu twategereza kujana mu Burundi byabaye ngombwa ku mpamvu zabo zihariye kutagenda so uhura n'abantu batandukanye bakomeye Yusufa twari turi kumwe na Yusufa twari turi kumwe na Iro nimba umuzi sinzi ego urumva ko Jesse mbana n'abavyeyi mu Rwanda ntegezo gukora ibishoboka byose ku buryo survivinga kandi nkita no ku muryango wanje uburi mu Burundi reka iyo udafite amahera nkanje Jesse naronka amahera yo kugendana na train je ndacakora ivy'iwanje ariko nyine icyambere no kuvuga ati no ibintu byo kwirimita ngo turabarundi kuki batatuvuza no impamvu batakuvuza nuko wirimita urumva uririmita uriyita umurundi no uraba trend igezweho nimba ufise amahera yo kwigura canke ya producer kumuriha wirihire nawe ugende uje kuri trend urabe ko batakuvuza kandi je ushobora kwigereranya nabo ushobora kuvuga ati ngo je ngiye kwigereranya na CHRIS EAZY ikini CHRIS EAZY afise management wibuka bose uriko uravuga bose afise management sivyo ico ni kimwe bafise gengo none nanje ngende ahubwo kwanza ndanarenze bro usko ndenze nabibonye mwaye iyumvire EDRISSIA na afise gengo ingene homera hosha well I can't deny many take moyo byukuri nananiwe no kwifata akenshi ndishijisha umutima ukananirwa if you ever love or in love hope you understand I know you understand wabonye ukuba akakubahisha nacho wamurutisha urihariye uranyubaka sinicuza kumenya ko yes ndabaramukije abakunzi ba Flip G TV abakunzi mudukurikirana muri hanze y'igihugu canke abari ngaha mu Burundi ndabwira nti big up sana kuba muriko muradukurikirana canke kuba muriko muradutera intege mudutera iteka ryo kudukurikirana uno munsi rero kuri microphone ni MC Brizo behind camera ni wawundi nyene igikoko the baddest the game changer nandi mazina mukunda kumwita canke akunda kwiyita imbere ya kamera muramubona arabapepeye no Murundikazi akaba n'umunyarwandakazi yambo ni sawa makuru neza murakomeye ego ndashima duheruka kubonana ku giteramo cha Black FM biri gute ni bon meze neza nega nabivugira imbere kamera bagaca biyemera basi bimbwira unteri ryo teka ariko bajya bataturaba shana nenda gukumbura yes murumva neza ko yarakumbuye n'abarundi aho ubona ko amazi imisi ari ngaha mu gihugu ari ngaha iwacu Bujumbura ariko aradutegura ibintu bikaze nizere ko mu bisi za tumubona ku yindi ntambwe aho no musi rero namurondera avuga ati negeza kumurondera kwera sanzwe ari ino tuvugane tunayage nkuko bisanzwe nkuko dusanzwe tunayaga tukunda kuyagira atabo mu gikoni ama rero ndavuga nti ntegerezwa kuyagisha uno munsi today na muzanye namubazaniye kuri Flip G TV EDRISSIA ni akabazo ka mbere k'amakenga kiwanje nikiye kintu nakaye kabanga ukoresha kugira ngo wamunezerewe buri mwanya icyambere na mbere mu Cyongereza bavuga mind your own business so ngerageza kumindinga business yanje nkabona ko ibiremereye mu buzima bwanje bisumbwa n'ubuzima mfise minsi yose kuba mbyuka nkaba nkihumeka ni ibyiteka so binyereka yuko ntegerezwa kwishima
kuko nkiri muzima ego ategerezwa kwishima ko akiri muzima. Yes, hirya no hino baravuga ngo EDRISSIA si umurundi ni umunyarwanda, ariko ukavuga agenda umurundikazi kandi wo kwitsitso. EDRISSIA ninde niki bamenye ko ari inde? Sasa je iyo bije ku bintu by'uburundi n'u Rwanda akenshi nkunda kuja ku ruhande nkabaraba gusa nta kindi, kuko kimwe coco nzi nuko nimba data ari umunyarwanda mama akaba umurundi sinotora nti reka nje kwa data canke nje kwa mama kandi bose ari abavyeyi banje. Rero uvyemera ni ikibazo ciwe, n'uvyanka ni ikibazo ciwe, je sinzotora abavyeyi ntibikunda. Sinoje kumupaka sinovuga none nk'umuntu umwaravuze ati je ndi umurundi sivyo, kuba umurundi niki nuko wavutse ku bavyeyi bose ko ari abarundi canke ni ikihe kintu kiri special kuba umunyarwanda ni like mu Kirundi baravuga yuko umwana atorana se rero ndi umunyarwanda nta na kimwe mwari kinone byose ko ari kimwe kuba navukiye mu Burundi. Okay, EDRISSIA mu busanzwe navukiye mu Burundi kwanza ngaha hafi nyene. Mama wanje no umunyamwarokazi w'umunyarusaka nagiye nigayo. Barashaka iki je urumva bakureke bakuvekisha ubwole kwanduhishiriza ubwongo hama ikijanye n'ibintu byo kuvuga ubwoko umurundi umunyarwanda mbona bitari necessaire. Nk'umuririmbyi nibaze yuko nimba umuririmbyi w'umunyarwanda aririmba indirimbo kayitamba nk'umurundi ntivyagakwiriye kuba ikibazo mu gihe utanguye kuvuga ngo ndi umurundi ndi n'umunyarwanda sivyo. Ubu mu busanzwe umuziki nta passport ugira, ntuzokumva umuziki ngo ufise passport. Ego habaho vibe ukavuga uti ni vibe ya Kinyarwanda nkuko twumva vibe ya Nigeria, vibe ya South Africa, buri gihugu cyose kikavuga kiti ni identité y'igihugu. Uravyumva mugabo itabujije yuko umuntu ari muri Nigeria akora house music canke agakora ama piano, umuziki nta identité ugira. Ico kintu nibamara kumenya abantu nibamara gutahura yuko umuziki utagira identité, umuziki uzotera imbere kuko ico gihe uzokumva uri à l'aise kugendana na trend igezeko, urumva kugendana n'ibigezweho nyene niho umuziki ukura. Kereka iyo udafise amahera nkanje je sinaronka amahera yo kugendana na trend, je ndacakora ivy'iwanje ariko nyine icyambere no kuvuga ati no ibintu byo kwirimita ngo turabarundi kuki batatuvuza no impamvu batakuvuza nuko wirimita. Urumva uririmita uriyita umurundi no uraba trend igezweho nimba ufise amahera yo kwigura canke ya producer kumuriha wirihire nawe ugende uje kuri trend urabe ko batakuvuza. None ko mu Rwanda bama bavugije bantuze ba rapi basigaye babavuza barabavugije kuva indirimbo yabo zabo zigisohoka je zijya ndirimbo ndazizi bazikizisohora. Urumva kubera iki bahuye blending na trend iriho nkuko abarundi bavuga ati ngo tuvuza abanyarwanda benshi cyane ngaha kubera iki bo batatuvuza cyane. Mu Rwanda hari abanyarwanda bavuga ati kubera iki twe tutavuzwa none umumva ico nico kibazo kwanza nari kukubaza ni hari bwaye ko ndakikubaza ariko reka tukigireko. Turakunze kwidoga abarundi ngo ino aha iwacu turavuza cyane umuziki wo mu Rwanda. Twashaka kumenya wowe hariya mbega bo batuvuza wavuze ati baravuza ba Trezor n'abakiriko n'aba Double J. Nico nakubari ati uviza amahera ukarihira trend bazokuvuza. Ngiye rero ukenye nkanje ngaha uzurihangana gake kubera yuko trend ni ikintu kiba kiri universal. Indirimbo ushobora kuja mu Rwanda ukayumva canke okay ndaguhe nk'akarorero South Africa ni igihugu kinini ya cyane gifite abastari benshi mugabo indirimbo mwumva ni nk'iz'umuririmbyi umwe. Uravyumva bidasiguye ko badafise abandi baririmbyi. Uravyumva nuko ya ndirimbo ari iri kuri trend. Uravyumva rero kora ibintu biri kuri trend rihira sound iri kuri trend hanyuma uraye utavuzwa ahantu hose ushaka no muri none nkiyumvise ngo indirimbo ngo ya Diamond iri kuri atambwa muri Amerika bibaza ko Diamond yo tambisha abantu ntibikunda ahubwo yakoze ibintu biri kuri trend
urabyumva agendeye kuri trend y'umu Nigeria n'igihe bigeze kumwataka baravuga ngo waribagiye aho wavuye wibagiye bayita gute ntuzenya wibagiye umuco culture ariko sivyo nukubera ko yatahuye ko ariko aradandaza trend akagendana n'ibigezweho hama rero twige natwe ntidushaka kuvuzwa nko mu Rwanda bakavuza abarundi bavuza abanyarwanda benshi cyane kubera yuko indirimbo bafise zihuye n'iziri kuri trend urumva uramix n'umu DJ nawe yari karabikora nawe urabyumva ziba zihuye iva Nigeria ukagwa mu Rwanda ukumva birahura sivyo nukubera ko it's a trend that's it urumva noneho ugaca wumva ati none iyi sound uravyumva ndahindura mwiki ninashiramo indundi mu Rwanda biragenda gute birabi bisupusupu urumva na Nigeria iyo bageze mu Rwanda usanga dutuka iyi nibiki muri ko murongo nimbagura muri ko murakubita yes EDRISSIA gihe tubonana iyo look nakubonanye siyo ndakubonanye no munsi abaririmbyi why mukunda kuba muhindagurika buri mwanya biva kuki okay impamvu ni bivana na project office ngiye gusohora indirimbo iyo ndirimbo yansaba guhindura look kandi nk'umuntu nk'umu artist ibintu waririmbye bitegerezo kujana n'ukusa sinoririmba amagogwa nkayaririmbira muri diva nko kudandariza imisumari muri boucherie ntibikunda so ni just ni kublendinga guhuza indirimbo nagira nsohore hamwe na look yanje kugaritse inyuma gato urumuririmbyi kazi ukunda kuboneka mu mahiganwa akomeye cyane hari indirimbo waririmbye kuri ijya higanwa rya The Voice Afrique iyo ndirimbo yatumye abantu babona EDRISSIA uwo ariyo mbega nakaye kabanga ukoresha kugira ngo winjire neza mwari ya mahiganwa abandi batabasha gushikamo icambere na mbere nkoresha neza internet bidasigura ko abandi badakoresha neza internet ariko hariho abantu cyane nk'abantu twategereza kujana mu Burundi byabaye ngombwa ku mpamvu zabo zihariye kutagenda ariko internet irafise byose irafise opportunité zose wifuza iyo uyikoresheje neza icambere na mbere nakoze recherche kuko ni ikintu nahoze nifuza kuva kera mvuga ati nzoja muri aya mahiganwa gutya n'ubu uyari nka 3 nshaka kujamo nayo urimwo mu Rwanda n'ayandi ndimo mu busanzwe amahiganwa si ukuvuga ngo mbashaka kwereka ko abantu ndenze mfise ikintu no ni opportunité yo kwiga ukuntu ushobora gusurvivinga none mu gihe utari burihe sivyo bakurihira byose why not kubera ko tufata umwanya wawe ukavuga uti reka nje kwikuramo ubu nje kwihugura niko mu Rwanda bavuga guhugurwa urumva hanyuma iyo chance yo gutsinda ni wagerayo ugasanga abantu bariyo urashobora kubatsinda utwara amahera nimba ari amahera bashizeho tsinda nyene yatware mugabo main purpose iba yakujanye ni so general nagiye kuri internet miss yose ndakunda gusearching utuntu dushashe nyene nko kuja mu bintu by'ama training habaho training zijanye n'ibintu na opportunity ushobora gukora utarifise na wa muziki kuko umuziki ntuzoronka miss yose show urumva hari ibindi byinshi cyane nyene ushobora kuronka opportunity ndakunda gukoresha internet cyane so rero na plans ndondera The Voice bampereza The Voice Afrique Francophone Season 3 ku nshuro ya mbere Rwanda n'u Burundi babinjijemo mu bihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa ndagerageza chance zanje ndarungika video nkuko babidusabye hama bandugikira message mbarira yuko natsinze napashije round ya mbere hama bansaba guhura na bagenzanje bari batoranije bose bari bavuye mu Rwanda navuye mu Burundi hama rero baturonderera amadokima yacu visa tusa hama baturihira amatike turagenda tuja kuryoherwa nyene no kwerekana ivyo dushoboye no kwiga nike kintu nyamukuru wakuye hariya mu icambere ni confidence kuko mbere sinashobora no kuja imbere y'abantu ngo ndirimbe kubera isoni kumva ko ntabizi
urumva icambere yari confidence, icya kabiri nakuye y'abantu network, kumenyana n'abantu. Nshobora kuvuga ati nshobora kwandikira godfather nkamubwira ati bite grandpere sunisaidia papa ko issue nini ibintu nk'ivyo nyene. So uhura n'abantu batandukanye bakomeye. Yusufa, twari turi kumwe na Yusufa, twari turi kumwe na Iro, nimba umuzi sinzi ego. Iro akora indirimbo nyinshi cyane zizwi kandi ni umusitari wo muri France. Yeah. So abantu benshi nyene twahura n'abantu benshi en plus ukiga uraza umuziki si kuririmba gusa, hariho na partie zindi nka designing, ukamenya uti nimba ngiye kuririmba indirimbo nk'ivyo nakubariye ati ntwodandariza imisumari muri boucherie, urumva utegerezwa kumenya uti indirimbo naririmbye ninaja gutoranya style ndatwarizi ibi n'ibi, ukamenya ejo uyu munsi ushobora kuba ufise amahera yo kuriha umustilist, mugabe ejo ntuzoyafise kandi ntuzohagarika kuririmba cyangwa gukrea. That's the thing. So byangize more independent, hanyuma binyereka n'umuntu ntegerezwa gukorana nawe mu gihe nkeneye gukora nk'igikorwa runaka, mu gihe ntashobora gukora indirimbo hariho n'ibindi byishobora gukora bihura n'umuziki. Yego. No munsi rero agira abigisha kabisa. Agira abigisha ingene mushobora kubaho mu muziki. Ama rero ndabibutsa ko ndi kumwe na EDRISSIA, murundikazi, munyarwandakazi, akaba ari no mu kigabaje business girl canke mara. Abantu bavuze yuko kera wahora ukunda gukina umupira. Urankurikirana cyane. Ya narigeze gukina umupira muri primaire na secondaire, narakina football. Mise senda yubuze ndatwenga kuko abantu benshi cyane baranserereza ico gihe. Yeah, so yeah, narakinye football. Nta mukino ntakinye kwa na basket narakinye. Ikintu cyose twagira ku ishuri cyose naragikoze. So twinjira neza ku buzima bw'umuziki. EDRISSIA mu Rwanda abayeho gute? Ingene akora umuziki n'ubundi buzima bwo nyine butajanye n'umuziki. Okay, mu Rwanda ni igihugu gigusaba, ntikigusaba. Nta show ubufise. Nta show ubufise kuko utegerezwa kubaho kandi utegerezwa kubaho neza. Urumva ko Jesse mbana n'abavyeyi mu Rwanda, ntegerezwa gukora ibishoboka byose ku buryo survivinga kandi nkita no ku muryango wanje uburi mu Burundi. So ndakora ndafise ibindi bintu ku ruhande nkora bitajanye n'umuziki, hanyuma free time yanje ntegerezwa kwikavaringa n'umuziki wanje, recording, kwandika, shooting, then hanyuma ivyo byose ntariko ndabikora nkagerageza gukipinga time yanje busy kugira ngo hari ukuronka amahera, hariho no kuduza CV yawe kuko icambere na mbere ni CV. Ejo nshobora kuzovamo nk'umu manager ntawomenya umuririmbyi kanaka, so ngerageza kwinforma byinshi bishoboka. None nk'ubu ko nagiye muri The Voice canke nkaja muri Art Rwanda, uyu munsi hari umwana ashobora kumbaza ati bigenda gute? Ari bakwita Mother Voice. Anyway, they call me names nta birenze nyene banyita amazina nyene no bigenza gusa ko nyene ngerageza kwinforma no guhora ndi kuri up to date kubyo nkora. Yeah. Inyuma ya Magara waraje kandi n'iyindi wakoranye na Generous 44 wayise loving you. Ni indirimbo ubona ko ari indirimbo witondeye gukora. Mbe ni gute umunyarwanda wamuronse gute? Biraborohera kugira collabo hariya canke bigenda gute? Hari amahera babasaba? Buriya reka ndakubwira ikintu, ni washaka ikintu ciza uremera ugasohora, siko? Hama ikijanye n'ijya collabo
kuri uyu mwanya je ndi focused n'umuziki wanje ku giti canje kugira ngo mbanze nkore itafari undi muntu ashobora kuza akavuga ati yakoze gutya nshobora gukorana nawe iki n'iki sivyo nico kiri imbere cyane gusumvya ibindi gusumvya amakolabo je ubwanje sindiyubaka sinoja gushaka kugira ngo abandi nabo dushake kubakana kandi nanje ubwanje nta ndigeze sivyo cyane cyane nakubwiye ko ata manager mfise so urumva haba hari critical ukuntu so ijya ndirimbo loving you ni indirimbo generous 44 ubwe yaraje arambwira ati EDRISSIA ntuncika nanje ndabwira none biragenda gute ntuncika turakorana uzoyisohora hagati yacu azoyisohora ariko ntuncika okay it's fine ati ntana kimwe uyisohora ndayisohora ntacyo bimbwiye igikuru nuko utancika kuko nari ndiko ndafasha undi muririmbyi w'umunyarwandakazi nawe akomeye hariya ndiko ndamwerekera ingene akora vocals ziwe ni kinagiye kumufasha hama rero niho yamenye ingene ndirimba ntiyaraziye ko ndirimba sinasa n'umuntu aririmba kwa oya nagenda umuntu ari loko cyane ahubwo aramfata akambara ati EDRISSIA ntunciki indirimbo turayikora producer baramubaza urumva ushaka gukora indirimbo yanje na EDRISSIA ndaravuga ati ahubwo twahejeje kwikora kuyu muntu niyavanga kuko usanga iyo mvuye ahantu kandi ndahagaruka imbere ingorane niyasohoka ntuzosura kuronka so acha akora beats producer hama nanje muhereza amajambo aryoyega niki turandi twarayifatanije urumva irimo ikintu kirimo bond harimo urukundo rwinshi iki nyene yatumye mvuga ati okay reka nshire ubwenge kugihe nkoreshe beat nashize ubwenge kugihe nkoresha beat hama akunda chorus yanje acishiramo rap yo ya mbere nca ndamuha verse yanje ya kabiri none harabagata ntibivamo nije ngirasubiremo okay ntana kimwe so n'indirimbo irimo collaboration yacu twese hanyuma ikijanye no kuronka collabo jewe ari gufata collabo za gusumbye kungene ukora payment iyo ukoze payment it's nice as well ni byiza mugabo nyene iyo partnership ndakunda partnership kuko bituma mwese mushiramo ingufu zingana nta gufasha mwe ntavuga ati nararishe oya kuko umuntu yakurihishije ashaka gukuramo ni mwemo mugabo by the way kuko urumva nta kindi kintu gitunze umuririmbyi keretse kumuriha urumva so kuriha umuntu sinibaza yuko byo bari ingorane ubona ko ukeneye iyo collabo cyane rihira urumva kuko nawe nivyo bimutunze concert collabos nibyo bitunze abaririmbyi none nzosubira muri studio gute utandiha ningora nyuma ya Generous for 4 titege indi collabo yande kwitega ande nkico nakubariye je uye mu mutwe wanje harimo kwiyubaka niramara kwiyubaka niraheza kwiyubaka neza mbona ko umwanya ukwiye kubaha amakolabo nayo azosohoka kuko indirimbo ziranditse kandi zirahari okay ugerageje kuraba aho ugeze ubu ubona hari ikintu ciyongereye ko kuva ubitangwe muziki nico gituma tugikora umuziki mu gihe cyose ugikora ikintu muri make harimo inyungu nuvako so umuziki si ikintu umuziki okay reka ndakubaza nk'umuntu ari ndakunda kuvuga ibintu byo kurima okay nk'umuntu yubatse inzu y'ivyatsi n'umuntu yubatse etage buzuriza icarimwe murakoze na yes so ntiwoca uvuga uti inyungu z'umuziki ziciye ziza ako kanya ngo kuko waririmbye urumva hariho abana bariko barakora hiti akakora indirimbo imwe zibiri akaca abahiti bo ntorubegera ukababaza akabanga baba bakoresha hiti indirimbo nziza ntisaba ibanga indirimbo nziza iriyizira iridanda ziriyizira ikigira naho hari igihe avuga ati qu'est-ce qui se passe non habaye urumva so ntibisaba ngo ko akenshi usanga zitarusha izisanzwe zihari ariko hariho abana bariko barantangaza mu Rwanda witwa Okama witwa Ntuzenya yaheruka kuza mu Burundi Afrique akabaho na CHRIS EAZY ni abana bariko barazamuka bariko baraduga cyane ugerageje kuraba urugero bari bagezeko
ariko wewe ntitiko turayibona neza basi Jess niko ndabibona ku bwanje. Okay, nagusiguriye ati sivyo hit ntizi nshobora kuba nkoze indirimbo nziza sivyo mugabo trend itari kuri trend nibyo nakubari kandi Jess ushaka kwigereranya nabo ushaka kuvuga ati ngo je ngiye kwigereranya na Chris Easy bikini. Chris Easy afise management wibuka bose uriko uravuga bose afise management sivyo ico ni kimwe bafise gengo none nanje ngende ahubwo kwanza ndanarenze bro uziko ndenze ndabibonye mwaye iyumvire EDRISSIA na afise gengo ingene homera hosha agatokombera toto moya tena dem man tena dem man niyo mpamvu bakwise mother voice mother voice bro toto moya tena dem rumba. So hariho ikintu gengo irafasha hama ikindi cya kabiri n'abantu barafise talent hanyuma cya gatatu barafise management ipushing imiziki yabo promo zabo n'iki byose. So twese tubifise byose byuzuye bimeze bien indirimbo yawe birashoboka ushobora gusohora indirimbo ikagera ku bantu benshi hanyuma abantu bakayimenya uko nyene ariko si ibintu novuga ngo maybe birambabaza ntivyo mbabaza kuko mu gihe ntararonka uduhera two kuriha trend so ntavumilia. Tuje kuri for you indirimbo yatumye uhindura look mu mutwe aratangaye mbonye zijya for really okay. For you ni indirimbo nashaka ko abantu bafocusinga cyane ku majambo gusumbye kungene bafocusinga kuri video na look majambo indirimbo yibutsa abantu gushima kuko umwe wese ategerezwa like byo gushimisha umuntu akubwira ati hari intambwe ngezeho kubera wewe sivyo nkiyenda kubwira ati ndashima Imana kuba narahuye nawe hari icyo byamvanye ko binshikana ku kintu ntibigushimisha none bigutera intege zo gutuma hari ikindi kintu kiza ukorera undi muntu exactement. So ni indirimbo nashaka cyane ko abantu bumva amajambo gusumbye kungene baraba hano nayifatiye ni nacyo gituma ifise amashusho make iri muri noir blanc sishaka kutangwa ngo kijye giti kirasicatse oya umva amajambo arimo gusumbye ukora. Yes urayikora mbe mu Rwanda bayakiriye gute? Neza cyane ni indirimbo nayikoze muri competition ituma ntsinda ngira yes zitandatu aba judges batandatu abantu baba expert mu majwi muri talent mu Rwanda so na ministre yarahari so ubona ko yaryohewe kitwagiranye ibihe byiza so urumva ko byari ibintu bitangaje ku buryo icyo gihe narayenciye ku televiziyo y'igihugu mukamaki ijyambere narahiye oya si ijyambere oya ni ijyambere nkoze interview nk'umuririmbyi nkaje kuri televiziyo y'igihugu yo mu Rwanda nk'umuririmbyi nkaje kuri televiziyo y'igihugu mu Rwanda apana nk'umuntu yagiye nk'umucontestant yagiye muri competition ko nyene hari igihe nigeze naciye kuri televiziyo y'igihugu bwa mbere niga muri 6e secondaire nciga bariko baratubaza reka ivyo tubiho urumva ko twicaranye umuhitinzi niko yavuga bon urumva nyene ni opportunity abantu benshi cyane badakunda kugira so ariko nyene urumva uyifatana n'amaboko yose kujya gutanga interview bagusiguza ati amarushanwa urayabona gute na confidence nyinshi cyane aho gukiyemera ukifunga ndi kuri televiziyo y'igihugu urazi televiziyo y'igihugu ahantu ishika ekasha yes ni EDRISSIA akora projet akora indirimbo ayifitiye projet nize projet ufise muri kazoza kandi uteza kuzikorera indirimbo projet mfise muri kazoza ntegeze gukorera indirimbo for you wayikoze ufocusinga kuri ijya competition canke oya nayikoze naririmbye muri competition hanyuma nca ndayisohora kugira abantu bamenye ivyo twaririmbye muri competition kuko kaba ari agace gato ya muri competition so
nca ndavuga ati reka ndayishire hanze yego ntibisigura ko nkora ikintu kugira nze nzoje muri projet runaka kuko ntumenye iyo projet kuzojamo ahubwo iyo umaze kwishikamo niho dukora ikintu je uranzi ndibaze nta birenze ndakutse mbwira indirimbo yawe nkunda sinicuza nicuza wayitoye ama rero ucubaha kapera indiyo ndi okay. Well, I can't deny ameniteka moyo by'ukuri nananiwe no kwifata akenshi ndishijisha umutima ukananirwa. If you ever love or in love, hope you understand. I know you understand. Wabonye ukuba akakubahisha ntacyo wamurutisha. Urihariye uranyubaka sinicuza kumenya ko kizageza ndabe tuba show abantu bari ngaha na MP yaratanguye gusinzira. MP yaratanguye gusinzira. We ni wayo? Aya. Ndamuzi yuko akunda abaririmbyi bahibongo. Really? Rero sitire ku mumada vote. Ngizo kura ko ndabana baririmba bahibongo zakwa. Oh yes, tumere nk'abasozera kino kiganiro. Waje mu Burundi mu biki? Waje gukora iki? Niki uzodusigira? Mu Burundi naje kwanza kuraba abavyeyi hanyuma ico nzobasigira n'ama interview menshi cyane. Nagira ngo wasubiye kwa expecta gukora umuntu. Expecta ntibisaba ko turi kumwe zo. Aho naba nanguye kuzana za systeme z'abaririmbyi right? Je naje gukora oya. We ntibisaba ko turi kumwe ujyaye turungika voice agakora nta kintu n'umukozi. Yeah, so bon ariko nyene dufite projet hariho album yarayitangaje kwa sinzi ko ndiko ndavuga. So iri kwa abakobwa bo mu bihugu bitandukanye byo kwisi muyitege. Ni album ya Rhythm, ni indirimbo ziba zifise beat imwe. Aheruka gukora ijya Broken Famous naho ndiko ariko ndazi ko abizi aresh ntibazi ko ari jewe urumva. So afise album rero ashaka gushira hanze yahuje ko abakobwa bose upfa kuba ufise talent uririmba wumva ushaka kuja kuri iyo beat ukora iyo beat hama rero agaca agushira kuri ligne sa ni nk'ari novuga ko ari challenge but it's fun kuko bituma wumva urumva ntakubwira ide arakubwira ati fata beat genda ukore genda uririmbe hama rero ugashiramo ibyawe rero sasuka ukamuhanya hanyuma jewe ku giti canje sinzi ko noronka opportunity yo kuja kuri album nayo waje yayipostinze muzoyirira bishoke ko nanje jahwijako ko beat yangeze ko yanshitse ko ati none nzoyikore cyangwa ndabihora ariko nyene ni nizo bimeze amazing kubera ko hariho u Rwanda uburundi ibihugu byose namwe mukunda kugereranya abarundi n'abanyarwanda muraba abakobwa b'abarundikazi ngene bica beat hama nyene chances ziba ziriho canke ikintu ciza kuri ico kintu kuri izo beat zimeze gutyo za rhythm nuko nkanje nk'umuririmbyi birangyohera kumva ivyiyumviro by'uwundi mukobwa bidasa n'ivyiwanje. It's amazing urumva apana ko just nkunda kwita ku bintu kungene uhiyongoza canke aho nkunda kumva idea byiyumviro byawe agati we iri dekone we iri weza biti barimwe so nta kindi kiba gitangaje. Abakeneye ko umuntu yerekana talent mu bwanditsi kwa na vibe yiwe kiniki twese dushiramo vibe mugabo nizera ko izoba ari amazing cyane. Niwashika mu Rwanda
uzoyaga iki wabonye mu Burundi canke ikintu ukunda mu Burundi nga bon Burundi icambere na mbere ni iwacu so nta muntu avuga ivy'iwawe wowe uvuga injya wari iwanyu uramenya amabanga y'iwanyu iwacu barambujije bari ati kirazira kuvuga ivyo wari by the way niba bimbaza nzobibabwira hanyuma Burundi ni igihugu ciza naho hashuha cyane mugabo tuba tubikeneye nabyo kugira ngo abantu bamwe na bamwe twambare bikini ntukifuze kumbona nambaye bikini aho kora kwa gakoti kari hejuru reka ivyo bintu rumba so bon igihugu cy'u Burundi ni igihugu ciza ni same to Rwanda. It's a beautiful country. Iciza cyabyo kwanza nuko biri mu mutima wa Afrika kandi bikaba bifise ikintu cyose gikenewe kukiremwa muntu. Dufise ibintu byose bro, kuva ku nyama kuja kubirimwa hajya bavyita birimwa ibyo barima ibyo ibintu byo kira kitu tukona cyo hapa mu mutima wa Afrika. Urumva rero iyo wumvise hashushe cyane unyarukira mu Rwanda ugakuringa dawe mu Rwanda ukanye cyane ukamanuka ibujumbura urumva biri mafuta sana. Urumva cyambere n'ukorosha umutsi w'umutwe. Nararangiza ikibazo twarakubonanye no wenye ni wabipostinze ifoto uri kumwe na Alan Zelil undi nani kosa kwifotozanya n'abagenzi none ni ngaho turaza kwifotozanya nande atari wewe wose turifotozanya nta limite ku ifoto nta foto nta cabaye umuntu wese turifotozanya kuko nta foto nta cabaye. Abantu benshi bariyumviriye ibintu byinshi kujya foto ni wo limite abantu kwiyumvira so it's their right bafite uburenganzira bwabo. Okay, reka tugushimire wakoze kuduha no mwanya. Nakoze kudutumira mu kiganiro cyane twizera ko gishobora kugira impact nziza kuri channel yanyu kandi nshishikariza abantu gukora subscribe kuri channel ya Flip G TV no kuri link yanje baza kwishira hasi mwinjire mugende kuraba indirimbo zanje zose hanyuma nimwazikunda zose biremewe gusiga comments hanyuma nimwasiga comments biremewe gushiramo gukora subscribe kugira ngo ninasohora indirimbo iyo ndizera ko ari hit cyane ndayikunda cyane kandi muzoyikunda so muze muba bambere mu kuyibona nzaba mukoze guys mungirira ikigongwe we hama na manager ndabahamagaze kugira ngo muze mumfashe sivyo none sindakana keza. Yes reka dushimire abantu mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku iherezo kusha ku kantu ka nyuma ndababwira nti n'ubundi sindaheza ndababwira ati mwakoze kudukurikirana ahubwo mubandanye mudushigikira mu bikorwa byacu. Nari kumwe na EDRISSIA Guys, thank you so much. Have a great time, great day, great moment. Mane barinde ibazigame bafinishi bafate nk'abahererezi. Bye, ibadekeje. Yes, kuri microphone yari MC Brizo, behind the camera ni igikoko, the baddest, the game changer. Ciao.